agishika ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye afate urugendo rumushikana i Nairobi mu gihugu ca Kenya aho ku kibuga c'indege harangwa n'umurisho w'ingoma n'indirimbo zitandukanye. Amakuru ari mu itangazo ryashizwe ahabona n'ibiro by'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Diomede Nzeyimana amenyesha ko umukuru w'igihugu c'u Burundi yagiye mu gihugu ca Kenya i Nairobi kugira abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko basubire bigire hamwe politike yozana amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Republika iharanira intwaro rusange ya Kongo nkuko umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye asanzwe ari nawe aramutswa umuryango ugizwe n'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko acurira indege akaba yasezeye abari bamuherekeje ku kibuga c'indege nkuko navyiboneye bakaba ari abashikiranganje batandukanye abahanuzi b'umukuru w'igihugu indongozi mu gisirikare n'igipolisi n'abandi.